Imbere y'abashinga amateka kuyu wa kane ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2025 ushira wa 2026 n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu CNDH, Martin Blaise Nyaboho awurongoye yashikirije ko abantu bagera ku 1088 bari bafungiwe mu busho butandukanye hatisunzwe amategeko bashoboye kurekugwa. Yashikirije ko mu byandi madosiye bakoze hari abantu bahohotewe aho idosiye 10 zakozwe harimwo gukurikirana idosiye zikomeye zigera ku ndwi z'abahonyangiwe agateka kabo harimwo abanyurujwe ku nguvu. Bamwe mu bashinga amateka bifuje kumenya uko uyu mugwi washoboye gukora ibikorwa vyawo mu gihe washikirije ko bagize ikibazo c'uburyo. Hariho hamwe mwadushikirije yuko mwashoboye kwemererwa yuko mugurisha imiduga ishaje hanyuma ayo mafaranga arabafasha kugira mushoboye kurangura ivyo bikorwa. Mugo tugiye kuraba execution ya PTB ya iwanyu dusanga PTB ya iwanyu iri execute ku bice 73 kwijana. Vyumvikane kuri budget mwari musifise mwarashoboye gusigaza ibice 27 kwijana. None ni kubera ikiga mwubahwa mutakoresheje ivyo bice 27 byari bisigaye mugo mubishima kubishira mu ngorane mwagize kugira mushoboye kurangura misiyo ziwanyu. Mukuru w'iyo CNDH yishuye ko baciye badandaza imiduga yari ishaje kuko yaguma ibasesaguza ngo vyatumye bakora ibindi bikorwa. Uburyo bwo gukoresha ntibwatorohe, byaratugoye gatoya. Icambere nuko habaye ventilation y'imiliyoni zirenga 127 umuntu agukuye ko ayo mafaranga yarasanzwe ategekanijwe usanga bigoye. Twatomboye gatoya ku miduga yari ishaje yari kiraturira amafaranga gusa, turasaba yuko iyo miduga yogurishwa, hanyuma maze kugurishwa turanegosiya baremera bati ayo mafaranga nakari turabona ko hari ikinogo mwagira muje mu muyakoresha. Ariko rero naho nyene ntivyaheze, ukamenya yuko haguma haba inflation ugasanga uko wategekanije ibiciro uno munsi inyuma y'ukwezi y'amezi 2 ibintu vyarahindutse. Bica bituma rero tudashobora gusozera neza ibikorwa bimwe tugasubira ari interne tukabigabanya. Umushinga amateka Kome Manirakiza yifuje kumenya kubijanye n'ivyigiranyo bitangwa mu makungu bivuga ko mu Burundi agateka kazira muntu katubahirijwe, uko uyu mugwi uheza ukavyitwaramwo. Mwebwe mwama mwagiye kuganira hirya no hino kandi ndibaza yuko munanaganira n'izindi institution internationale nyine mu bindi bihugu. Mubona yasharnement sur Burundi yo biva kuki? Mwege mubibona gute nk'abantu mukora muri le secteur ko n'ibintu umuntu abona akabona neza yuko irevre ibikorwa nk'ibi ku isi mu bihugu de bavure zirabaho, ariko mpagaze cyane kuri acharnement excessif sur Burundi. Urongoye CNDH yashikirije ko bagereza gusigurira amakungu babereka ko agateka ka muntu mu Burundi kubahirijwe. Iyo tugiye Geneve harahusanga hari abantu badutanzeyo gutanga rapport sur les droits humains au Burundi, kandi uko mubizi hariho ababiduza gose, ariko iyo tumaze guheza declaration tuba twaratanze kandi tukazisoma turabasobanurira ibintu byose ko riko baragenda mu Burundi n'intambwe tugeze ngo abo undi twari tuzi ko ari uko turagerageza harabaronka des fausses informations sur le Burundi, ariko aho duciye turagerageza gutanga l'image, la bonne image du pays. Inyuma yo gutanga icegeranyo cavuye cemezwa n'abashinga amateka bitavye ibikorwa, umukuru w'uyo mugwi yahamagariye abashinga amateka kugenzura neza ko umugambi wo kugabanya igitigiri c'abafunzwe mu mabohero uriko urarangurwa neza. Isanga